Muraho neza mwese bakunzi ba Femi TV. Ndanezerewe kongera kubana namwe uyu munsi mu kindi kiganiro gituma dufata urugendo rwacu mu buzima dufise intego, inkomezi n'imbonoka zoza. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ifise ukuri kudashobora guhinduka. Vyose bisaba ikiguzi. Nta mugisha uza ku buntu. Nta ntsinzi iboneka idasavye gukora, gutanga, kwitanga no kwihangana. Uko imyaka yoba ingana kose, uri muto, uri mukuru, nibwo bugingo bwawe aribwo bukwiriye gutangura gusarura kuvyo wabivye. None rero reka dutangure ikiganiro c'uno musi. Reka duhere gusobanura iyi nsanganyamatsiko. Ikiguzi si amafaranga gusa, ni umwanya, inguvu canke inkomezi, ubushake, kwihanganira kugorwa, kwemera gutanga ibitari bike kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Luka 14 kuva ku 28 gushika ku 30 ko mbere yo gukora ikintu gikomeye umuntu abanza guharura ikiguzi bisaba. Yesu niwe yavuze ati, ninde muri mwebwe ashaka kubaka inzu atabanza kwicara ngo aharure ikiguzi, nimba afise ibizoyirangiza? Nta numwe. Uko bigaragara byose mu buzima bifise ikiguzi. Kubaka urugo, gushinga umugambi, kwiga, kugira ubuzima bwiza no kuba umuntu afise indangagaciro. Wo kwibaza uti, ni impamvu ki ikiguzi gikenewe? Ikiguzi gituma dukura mu vyiyumviro. Iyo wemeye kwitanga, uba witegurira gutera imbere. Ikiguzi gituma tumenya agaciro k'ivyo dufise. Ico utavunikiye kugerako ntugifata nk'igihambaye. Ikiguzi gituma dutandukana n'ubunebwe. Kwiyumvira ko ibintu vyiza biza atakiguzi bituma umuntu asinzirira mu nzozi ziwe. Ikiguzi gihuza n'imyizerere yacu. Nta rugendo rwiza ruyobowe n'Imana rudasaba kwitanga. Ngubu uburyo bwo kwishura ikiguzi mu buzima bwa buri munsi. Hariho kwishiriraho discipline, kugenzura umwanya wawe, ivyiyumviro n'ivyo ukora buri munsi. Kwiga no kongereza ubumenyi. Ntugakomeze kuba uko wari ejo. Ntukanezerererwe kuguma aho wari canke aho uri uno munsi. Uko bigenda kose, tera intambuko imwe imbere. Kureka ibintu bigutwara umwanya ku busa, inkino, ibiganiro bitubaka canke abantu bakubuza gushika ku ntumbero kanaka wihaye. Hariho kwihangana mu bigeragezo. Menya ko inzira nyinshi zica mu gihe kigoye imbere yo kugera ku ntsinzi. Harabamwo kugeragezwa, haraba kugwanywa ku mugambi wose mwiza imbere yuko ushikira aho uhamagarirwa kugera. Kugira icerekezo gisobanutse, iyo uzi yuja biroroshe kwihanganira ibihe bitoroshe. Akarorero ko mu buzima hamwe n'ijambo ry'Imana. Akarorero ka Yozefu yishuye ikiguzi cyo kuba kure y'umuryango wiwe, kwihanganira ibinyoma no gufungwa, ariko nyuma Imana imushira hejuru mu Misiri ariho muri Egiputa. Soma mu gitabo c'Itanguriro kuva mu gice ca 37 gushika ku ca 41. Hariho akarorero ka Pawulo yahagarariye ubutumwa bwiza nubwo yaciye mu gasho, aca mu bihe vy'inzara no kurenganywa. Mu gitabo ca kabiri c'Abikorinto igice ca 11 kuva ku murongo wa 23 gushika ku 28. Muri ibi vyose dushobora kubona ko nta mugisha ugira ku buntu. Hari ikiguzi biharurirwa kandi bigasaba kwitanga. Ndahumuriza abantu ko kwishura ikiguzi ntabwo ari ugutakaza, ahubwo ni ugushora mu buzima bwawe bwa kazoza. Kora nk'uko umunyabanki ashora amafaranga. Wewe ushora inguvu zawe, umwanya wawe n'ubwenge bwawe mu cerekezo ciza ufise. Ivyo witeguriye kwishura ikiguzi vyo nivyo bizozana umusaruro mwiza. Nk'uko tubibonye, nta ntsinzi, nta mugisha, nta mpinduka
biza atakiguzi. Kuri wowe ushaka kubaka kazoza keza, tangura uyu munsi witegurire kwitanga, gukora, kwihangana no gukura mu vyiyumviro. Imana yiteguye kugufasha, ariko nawe uhamagariwe gukora uruhara rwawe. Ndashimira abamaze gukurikirana iki kiganiro aho tugejeje. Ntimukibagire gusubiza amaso inyuma muraba n'ibindi biganiro vya Femi TV, kandi mwiyandikishe kuri iyi chaîne s'inscrire canke subscribe kugira ngo dukomeze kugendana muri uru rugendo rwo kubaka ubuzima bushingiye ku mico myiza n'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Dusubire vuba muri podcast ikurikira.